Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 28 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2021. Kaze nshuti bagenzi namwe bakunzi ba RPA muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Hari umuvugabutumwa w'umunyamahanga yagandaguriwe ku mupaka w'intara ya Cibitoke n'igihugu ca Kongo, bikavugwa yuko imbonerakure zo muri ako karere arizo zoba zaramwishe. Muraza kuvyumva muri ano makuru. Inyuruzwa rya Alex Nsabimana umunyagihugu yanyuruje ku munsi wa mbere agisohoka ibohero rikuru rya Mpimba inyuma y'ikigongwe catanzwe n'umukuru w'igihugu, ngo ni muri kimwe mu bimenyetso vyerekana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD butarota buhagarika amabi akorerwa abatemera uwo mugambwe. Muri ano makuru muraza kumva icurunani rw'imigambo ihurikiye muri Sefor Arusha babivugako. Uburundi bwaraye bushizwe mu kibanza ca mbere cy'ibihugu bikenye mu cegeranyo cakozwe n'ikigega mpuzamakungu FMI. Muri ano makuru muraza kumva ico ishirahamwe rigwanya ibiturire Olicom ribivugako. Ndasubiye kubaramutsa kuri mikro muri kumwe na Bob Rugurika. Reka no makuru tuyahere mu bijanye n'umutekano, aho hari ikiziga c'umuntu catowe kuri uyu wa kabiri ku muhingamo ku Rusizi hariya mu ntara ya Cibitoke ku mupaka iyo ntara ihana n'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyakwigendera ngo yoba yari umupastori w'umunyamahanga yariko agerageza kwinjira mu Burundi. Imbonerakure zo muri Nyamitanga muri komine Buganda intara ya Cibitoke ngo yari yasavye ko zimufasha kujabuka, akaba arizo zoba zaramugandaguye. Ido nido na mugenzi wacu Rukundo Jean Marie. Hari kuri uyu wa kabiri ku muhingamo aho hatorwa ikiziga ku ruzi Rusizi, vyaboneka ko kumuhisi yishwe akerewe mu nyuma kubitwa ikintu mu mutwe. Ikiziga cari gitanguye kononekara. Amakuru ava mu rwego rw'ipolisi mu ntara ya Cibitoke avuga ko uwo muhisi yari umupastori yamuka mu gihugu ca Benin. Nk'uko inkuru ziva mu gipolisi zibivuga, uyo mupastori ku munsi wa gatandatu uheze yaraje ava mu gihugu ca Kongo. Igipolisi cavyiganiwe n'umukenyezi wiwe bari bazananye. Ni umurundikazi yabwiye mbere igipolisi ko bari bazananye n'abana babo. Nuko uwo mukenyezi yavyiganiye igipolisi, bakiri hakurya ya Rusizi barabuze uko bajabuka, baca bakura imbonerakure zo mu Nyamitanga muri komine Buganda intara ya Cibitoke. Izo zisanzwe umengo nizo zahawe gucugera imipaka no gukora akazi ko kujabukana abantu n'ibintu bivuye hakurya ya Kongo, cyane cyane ibidandazwa vya magendo. Kuko amakuru ava mu gipolisi, izo mbonerakure zatanguye kujabukana umugore n'abana. Zibashikanye ku butaka bw'u Burundi, umukenyezi w'umuhisi yabiganiye ko zaciye zibapakiza imodoka vyihuta, zibabwira ko umukuru w'umuryango ko zigiye kumujabukana, akabasanga i Bujumbura. Guhera kuri uyu wa gatandatu ntawasubiye kumukubita ijisho uwo mupasiteri. Umugore w'umuhisi niho yatangura kurondeza kugeza yumvise inkuru z'ikiziga kiri hakurya ya Rusizi. Bahavuye basanga ari umugabo wiwe. Imbonerakure rero zoba zamwishe uko zagomba kumwambura amafaranga zari zimubonanye. Uwo mupasitori rero umunyamahanga yari yashitse mu Burundi mu mwaka wa 2019, ariko bakaba yarafise ubwenegihugu bwa Kongo. Inkuru ziva mu gipolisi zivuga ko matohoza yatanguye kugira ngo imbonerakure zishe uwo muntu zimenyekane. Inkuru idushikiye ubunyene muri studio za RPA nuko hari amashirahamwe arenga 15 yo mu Bubirigi yandikiye umushikiranganje wa mbere w'Ububirigi bamusaba ko ibihugu vya Buraya bitohirahira ngo vyakire umushikiranganje w'u Burundi Albert Shingiro ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Ayo mashirahamwe asanzwe agwanya ivyaha vy'ihonyabwoko n'ivyiyumviro bihakana amahonyabwoko yakozwe ku isi, ico bita negationisme. Amenyesha ko Albert Shingiro asanzwe ari muri abo, kandi ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukora ivyaha bikomeye. Kukaba nkako mu rugendo Albert Shingiro ariko aragira mu bihugu vya Buraya, nta mushikiranganje n'umwe w'imigenderanire w'ibihugu vya Buraya n'amakungu bitegekanije yuko azomwakira. Leka ubu naho turaba ibijanye n'agateka na muntu, aho uwahoze ari umukuru w'ishirahamwe ry'urunani rw'abakokayi ry'i Bujumbura yaraye ijoro rya mbere mu gasho k'urwego rw'iperereza
naho ikimufunze kitaramenyekana ku mugaragaro. Amasoko ya RPA amenyesha ko injyane zimaze amezi atari make muri urwo runani rw'abakokayi arizo zoba ziri inyuma y'ihagarikwa ry'uwo yahoze arongoye urwo runani. Iki nkuru tubibaze mugenzi wacu Aimable Nishimwe. Imvyane zimaze amezi atari make mwishirahamwe urunani rw'abakokayi ngo zituruka kuwahoze ari umushinga amateka Lewis Niyongabo yifuza kwihagira ku nguvu uburongozi bw'iryo shirahamwe bidaciye mu mategeko. Haraheze amezi arenga 3 neza na neza kuwa 14/0 niho hatunganywa amatora muri iryo shirahamwe. Amatora ariko abakokayi benshi bavuze ko atarakurikije amategeko. Ayo matora yashizeho uwo yitwa Lewis Niyongabo inyuma yo gusigura ko uwahoze ku burongozi yatanze imihoho. Ibitigeze vyemezwa na Jean-Claude Gahitira yatwara iryo shirahamwe. Haraheze ukwezi kurenga umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano Gervais Ndirakobuca ahagaritse itozwa ry'amahera ryahora rikorwa n'abakokayi ku bituro vy'imiduga. Muri yo nama yagiranye n'abakora mu bijanye no kunguruza abantu n'ibintu, Gervais Ndirakobuca yaraneguye ingendo gufungisha abandi ibonekeza mu burongozi bw'abakokayi. Mu gihe rero ico cuka kibi cyari kigihari mu bakokayi, abegereye umuryango wa Jean-Claude Gahitira baratabaje ku mbuga ngurukana bumenyi kuri wa kabiri ko yanyurujwe. Kuri wa gatatu rero inkuru ziva mu iperereza zikaba zatumyesheje ko ari hafungiwe kuva ejo agifatwa hagati mu gisagara ca Bujumbura. Turashobora kuronka abarongoye urwego rw'iperereza ry'u Burundi kugira tumenye icatumye Jean-Claude Gahitira yahora arongoye urunani rw'abakokayi afungwa. Urakoze Nishimwe. Reka tubandanye bijanye n'agateka kazi na muntu, aho ngo inyuruzwa rya Alexis Nsabimana yabuzwe irengero ahejeje gusohoka ibohero rya Mpimba ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo ni kimwe mu bishimangira amabi abatavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD babandanya gukorerwa mu Burundi. Bivugwa n'umuvugizi w'urunani rw'abaharanira iyubahirizwa ry'amasezerano ya Arusha Sefor mu mpfunyapfunyo Emmanuel Ndereyimana amenyesha ko kubona ubutungane bwaratevye kurekura abari bagiriwe ico kigongwe c'umukuru w'igihugu ngo vyari bifise intumbero yo gusubira kwiga neza kugira barobanure abazoshika bahohoterwa. Mutega amatwi. Nta yindi ntumbero muri politike tubiha atari wa mugambi wa CNDD-FDD wo gushaka kumara abo batavuga rumwe kugira ngo bashobore gutsimbatara ku butegetsi nk'uko bama bariko barabiririmba. Abantu nkako uyu nuwo twashoboye kumenya ubwo mu misi iza muzumva n'abandi barabuzwe irengero. Hajya rero umukuru w'igihugu yavuga ati ndasinye yuko bataha abantu barenga 5,200 na bangahe. Yavuze bace bija en action avec effet immédiat, no kuvuga barekugwe ubwo nyene, ariko ntibice bishoka biba bikaba haheze amezi angaha 3 nuko bari bakiriko baratororokanya ku rutonde abazonyuruzwa. Nta kindi biba bigamije, neho biratanguye bijahabona. Murazi ko biyita ngo ni leta mvyeyi, abarundi bareke guhendwa babona nta leta mvyeyi iri mu Burundi. Mu CNDD-FDD bari ngaho ntibaje ngaho ngo bagereke akaguru mu ikoma ngo baratsinze rurayi, kuko ni caheza amaraso yabo batavuga rumwe kizohindukira kunywa amaraso yabiwe nyene. Abo byatanguye kuva mu 2010 murabizi uko buca uko bukeye. Murabizi nta murundi numwe atabizi n'amakungu arabizi yuko ata leta mvyeyi dufise mu Burundi. Mbega umuryango wokora iki yanyurujwe yobazwa nde? Nta wundi yobibazwa atari leta y'u Burundi, nta wundi yobibazwa atari uyo mukuru w'igihugu yabarekuye, ariko bikaba byarategekanijwemo ko bazorobanura hakabamwo abo banyuruza bakaburirwa irengero. Ico umuryango wokora, ico abatavuga rumwe na leta bokora, ico mashirahamwe atanyungu za leta baharanira bokora, nuko twosemerera tugakora amadosiye tukayatwara mu butungane. Turazi ko tuzoba twitwaye kwisato, ariko kandi itazodutunganiriza, ariko tuzi yuko buca bugacana yandi aho intwaro z'ukuri zizozira, aho ubutungane nyakuri buzozira. Izo dosiye ntizibora, zizosubira zije ku meza, maze ababigizemo uruhara bose baja habona babibazwe. Reka mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate mu kanya turabe ibijanye n'amagara y'abantu. RPA Ugufata minenegwe abagwayi bikiza ca coronavirus birangwa mu gisata c'amagara y'abantu mu Burundi ngo vyatanguye kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abagwayi. RPA ikaba imaze kumenya abagera kuri 2 bamaze guhitanwa n'ico kiza mu kiringo c'ukwezi kumwe mu kubura kubera kubura gitabara. Ni nkuru ya mugenzi wacu Francine Mahoro.
uwo RPA yamenye ko aheruka kwitaba Imana ni umugabo w'imyaka 49 yaba muri zone Gihosha imicungara y'aba benshi bakunze kwitwa kwa biha. Nk'uko isoko rya RPA aho mu Gihosha ribimenyesha ngo uyu mugabo yasandavye kuri uyu wa kabiri yaraye arungitse kuja kugwarira kumuhana iwe. Uno munyagihugu aravyigana. Ibintu vyabaye rudobe hano nk'umutama abangaha muri Gihosha aho bitwa mpande yo kwa biha bitavye Imana n'umuntu yari yagiye kwipimisha covid ku munsi wa mbere amuha imiti mugabo atafise ibimenyetso kabisa yaramerewe nabi abona ko ata n'umwanya haciye yagiye yitaba Imana kandi nta yindi ngwara n'imwe yari afise yagendana rero twigira duce nayo pamira yabaye ugesera nenga babihaye umugongo. Aho nyene muri zone Gihosha hari n'uyundi mugabo yahitanwe n'ico kiza nyene hari mu mpera z'ukwezi kwa Ntwarante. Amakuru ava mu babanyi biwe amenyesha ko uyo mugabo yagiye kwivuza afite umuriro mwinshi no guhema atagishikana, ariko ivyo bikaba bitabujije abaganga bamwakiriye kumurungika gufatira imiti kumuhana iwe. Inyuma y'iminsi 2 atanguye gufata imiti nk'uko ayo makuru nyene abandanya abimenyesha, aho koroherwa yagumye nyabuna aremba araheza asubira kwa muganga. Uyo munsi naho nyene ntaco bigeze bamumarira. Uyo mugabo yahavuye ashengera inyuma y'iminsi 3 asubijwe inyuma ubugira kabiri n'abaganga. Iyo ngendo yo kurungika abagwayi mu mihana yabo ntibaheze ngo bakurikiranwe ikaba iraje ishinga bamwe mu bakora mu gisata cyo gupima ako karanda. Nk'uko umwe muri bo yavyiganiye RPA ngo uretse ko biriko bituma hari abitaba Imana ngo bizotuma no kurwanya ikwirakwizwa ry'ako karanda bigorana. Kuvuga ibibazo hano biri abagwariwe kubafatira imiti muhira bigaca biburudubi bakanduzanya hama nta suivi kuko n'abakozi b'ubushikiranganji ubu ni bake cyane. Nk'akarorero nko ngaha Kanyosha ngaha muri kirinike ngaha muri Bonakeye turi bake cyane ngo nta mahera ahari ubundi mwanya ngo nta bikoresho bihari urumva n'urudubi. Rero n'ibibazo bikomeye cyane rero naho mubona abategetsi batwara igihugu cacu babihaye umugongo. Ibintu rero bigoye bikiriko kuko muri kino gihe hibonekeza ubukene bw'inkabuzo zifasha gupima uwo mugera reactive mu gifaransa, ibituma inyishu z'ibipimo vyakozwe zimara iminsi 7 canke irenga bitaraboneka. Kuri izo ngorane RPA yarondeye Tade Ndikumana umushikiranganje w'amagara y'abantu cyo kimwe na Jean Bosco Girukwishaka avugira ubwo bushikiranganje, ariko turabakena. Urakoze nawe Francine Mahoro. Abavyeyi barereye ku ishure shingiro Nyabigozi iri ku mutumba Karagara zone Buruhukiro muri komine ya n'intara ya Rumonge basaba ko icuma gifasha gukinga inkuba coshigwa kuri iryo shure. Ni mu gihe bavuga ko batanze amafaranga yo kugura ico cuma kuva mu mwaka uheze, ariko urongoye iryo shure gushika ubu akaba atarakigura. Ni inkuru ya Eric Niyonzima. Abo bavyeyi barereye kuri iryo shuri shingiro Nyabigonzi bavuga ko ayo mahera yo kugura icuma cyo gukingira inkuba bayatanze mu mwaka uheze mu gice cya kabiri c'ishuri. Amakuru dukora kuri iryo shuri amenyesha ko buri muvyeyi yatanze intererano y'amafaranga 1500. Abanyeshuri bose nabo bakaba bashika 450. Bisigura ko amahera yose yatanzwe angana n'ibihumbi 675 y'amafaranga y'amarundi. Umwe mu bavyeyi amenyesha ko umuyobozi w'ishuri n'userukira komite y'abavyeyi ari bo boba baranyuruje ayo mahera. Iyo tubakije ico kibazo mu nama zose zikorana sinakengera semasiyo hamwe n'umukuru asanzwe atwara komite inzobere za babeli bo bishura yuko amafaranga bayatwaye yagiye kuri konti ya deseri muga tugatangaza umukuru amafaranga yatanzwe kugira ngo bakore icuma cyo gukinga inkuba yacajanwa kudepozwa kuri konti ya deseri, ariko amafaranga bikaboneka yuko yari mu bagabo babiri inzobere za babeli asanzwe atwara komite hamwe basindakengera sebashe. Abo bavyeyi barereye kuri Ecofo Nyabigonzi basaba barongoye indero muri komine n'intara ya Rumonge gutegeka uwo muyobozi w'iryo shuri kugura ico cuma ibara ritaragwa. Turinda cyane inkuba yo kubita igakota umwana mu ishuri kandi amafaranga yo kugura icuma yaratanzwe. Zogenda gute ubu ico kibazo mu nama zose zikoreshwa iki kivugwa kuko niwe bizakivuga baca bamutunga ujisho ndetse bakamufata y'ikumenga n'umuntu ashaka kugumura adashaka kwishura itera imbere. Niwe twasaba yuko dese y'Urumonge hamwe na DPI ko mugerageza bakavira hasi umudirekiteri iki cuma kikagurwa ku neza yabo bose kugira ngo ejo hazagume ukumbi kandi amafaranga yaratanzwe. Uruganda rwa RPA twarondeye Ndayikengurukiye Remi arongoye indero muri komine Rumonge ariko ntitwashoboye kumuronka.
Uburundi buheruka gushirwa mu kibanza ca mbere c'ibihugu bikenye cyane ku isi. Ivyo biri mu cegeranyo cashizwe ahabona n'ikigega mpuzamakungu FM. Ibice birenga 70% vy'abarundi rero baharugwa mu bantu bugarijwe n'ubukene gusumba abandi. Ivyo kandi bikaba bishimangirwa n'umukuru w'ishirahamwe Oricom gishinze kugwanya isesagura ry'amatungo ya leta Gabriel Rufyiri, akaba yanagiriye ko atanga impanuro ku vyokorwa ngo kugira Uburundi bwogorore. Turavye ingene biriko biragenda turabona yuko turiko turamanuka biteye ubwoba ku rugero igihugu c'Uburundi kitari bwigere kigerako. Ubu abarundi barenga ibice 72%, hariho mbere ibigo bimwe bimwe bishira ku rugero rw'ibice 76% vy'ubukene, kimwe bita la population qui vit en dessous du seuil de la pauvreté. Ivyo rero bigadutera ubwoba cyane cyane dufatiye ku kungene ubu uyatwagiye munsi y'ubusa ku rugero rwa 3.2%, ku kungene ubutunzi bugenda buraduga, umunyagihugu akaba ashobora kuronka dolari y'abanyamerika ngana $268 ku mwaka. Ayo mahera nayo ntitwari bwigere tuhashika n'umunsi n'umwe nagiye twari mu ntambara. Ibi bintu rero tubona yuko mu by'ukuri leta ikwiye gukora ibishoboka byose cyane cyane kugira ngo ubutunzi buduge. Ivyo navyo kugira ngo bishoboke nuko abantu cyane cyane abatwara bashira imbere ibisata byo kuduza ubutunzi, bagire amafaranga icyo bita budget d'austérité, hanyuma bagwanya abasuma. Nibyo bintu bishoboka gutuma ubutunzi bw'igihugu buduga, abantu bakore ntibaje kwiba gusa. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate mu kanya turabe bijanye n'ibidukikije. Ivyago vyashikiye abanyagihugu ku mutumba Migera muri komine Kabezi intara ya Bujumbura vyaturutse kwihungabana ry'isi. Ni insiguro zitangwa na Leonidas Nibigira, umwigisha muri kaminuza y'u Burundi. Kubwiwe ngo vyose biriko bitumwa n'amazi y'ubwoko butatu cyane cyane ayazanywe n'abantu. Leonidas Nibigira n'umwigisha muri kaminuza. Nkuko twabibonye turiko turagendura hariya hejuru yahatanguye gutemuruka, twasanze ho amazi, hariho amazi yari kubiri, hariho source, nukuvuga ngo isoko kama, ariko hariho n'ayandi yazanywe n'abantu bashize. Rero icambere nambere nuko twamenye ko amazi yaje ahindura ya nyubako y'isi, hanyuma yahindura izo parametres navuze, bigahaba bituma ahantu hanyeruka. Nk'ayo mazi rero novuga neza yuko yakoze igikorwa gikomeye kugira ngo ahantu hatangure kunyeruka, kuko baravuze yuko hatanguye kuguruka mu kwezi kw'icenda. Ko hugurutse rero yamaze n'ahaguma atemberamwo, nukuvuga baciye amanuka aza guhindura ya nyubako, hanyuma bituma ahantu hagenda. Iyo abantu bazishise ko ubumenyi bari kuba bugaye iyo robine, hanyuma bakavoma ahandi. Imvura nayo ni yindi soko igira gatatu y'amazi, hanyuma murabona ko turi mu gihe c'imvura cyane. Iyo imvura iri iramanuka amazi akanyengetera ashitse indani agahindura ya nyubako, hanyuma ahantu hakanyeruka. Nukuvuga haranyeruka mugabo hakagenda hamera nk'ahengama biciye mu muviriringo. Hanyuma ikindi naco turabona yuko aho cyatemukiye cyaragiye kimanuka kiva ruguru kimanuka hepfo. Niyo mpamvu cyadushira mako gace kagira kabiri twita transpiration. Mu vyihutirwa rero ngo nuko abanyagihugu bo kinjura mu kuraba ukuntu baha inzira amazi. Ivyo rero yabishikirije kuri uyu wa mbere igihe umugwi wo mu bushikiranganje bw'ibidukikije baherekejwe n'abahinga mu vy'ibidukikije bishikiye ku mutumba Migera kuraba ivyahononekariye nico bacarabitumye. Tubibutse rero ko kuva ku munsi wa gatanu heze kuri uwo mutumba habaye inyerera ry'umusozi, bituma hata izabo imiryango igera kuri 200 igizwe n'abantu 135, imirima yabo nayo ikaba yarahatikiriye. Tukivuga ibijanye n'ibidukikije ngo ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu ku mitumba ya Kigwati ya mbere ni ya kabiri zone Rukaramu muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura, aho bavuga ko umwanya n'umwanya uruzi Impanda rushobora gushwara imihana yabo. Muri kino gihe ugo ruzi rusigaje ngo imetero zidashika kuri 2 gusa kugira rushikire idigi rirugabura niyo mitumba. Ni nkuru ya mugenzi wacu Elvis niyo mwungere.
Abanyagihugu bo muri zone Rukaramu bageramiwe n'uruzi impanda rwataye inzira bavuga ko mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2020 bari bagerageje kwiyunganya kugira barusubize mu nzira yago ariko akigoro kabo kabaye impfa gusa. Aba banyagihugu rero bakagira amakinga kumwanya n'umwanya ubwo ruzi rushobora gushwara imihana yabo n'ikibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye kidasigaye inyuma. Abanyagihugu bo muri zone Rukaramu turatabaza abo ku nzego zo hejuru kugira ngo badufashe ikibazo c'uruzi impanda. Uruzi impanda rwamaze kuba akananira abahinga. Ahantu hasigaye kugira ngo idiki ryari risanzwe rikingiriye urwo ruzi kugira ngo habomoke harasigaye ahantu h'imetero zitarenga 2 kuko ruguma rutereka ruzi. Mu mwaka uheze mu kwezi kwa 11 ibikorwa byo kubwimura byarakozwe. Abanyagihugu bari bagerageje baraterera kugira ngo barabe yuko urwo ruzi rwosubira mu nzira yago ariko hatabaye intambamyi bageze intwaro ko hasi ko uburyo bwari bwabonetse butakozwe nk'uko byategerezwa gukorwa. Imihana yegereye aho ni umutumba wa Kigwati ya mbere na Kigwati ya kabiri kuko turi munsi gato y'ikibuga cy'indege nicyo gituma rero dutabaza nabo mu kibuga cy'indege ntibiye cyane. Uruganda rwa RPA rukaba rutashoboye kuronka umushikiranganji Deogratias Sanganiye umwami ajeje iby'inyubako n'uburaro rusangi kugira ngo twumve ico ubushikiranganji bwoba butegekanya gukora kuri urwo ruzi impanda. Mu makuru yacu azokwirikira tuzobabwira ibijanye n'uburyo bwari bwatanzwe kugira ngo urwo ruzi rusubizwe mu nzira yago. Mu kurangiza no makuru reka tubabwire ibivugwa hakurya y'imbibe zacu aho abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda bashima uko igisata cy'ubuvuzi cifashe muri kino gihe bagereranije nuko ibintu byari bimeze ikambi icyugurugo. Reverend Pasteur Jean Bosco kwibishatse atarukira impunzi zo mu ikambi ya Mahama avuga ko amashirahamwe akorera mu gisata c'amagara y'abantu agerageza uko ashoboye kugira ngo impunzi zivugwe kandi zironswe n'imiti naho ingorane zitabuze na cane cane mu bijanye n'uburyo bwo kuja kwivuriza hanze y'iyo kambi. Reverend Pasteur Jean Bosco kwibishatse aserukira impunzi zo mu ikambi ya Mahama. Kucerekeye amagara y'abantu kuva inkambi igitangura kugeza uno munsi twoshima cyane ko zagiye bitera imbere. Ndibuka yuko kuva 2015 mu ntangiriro z'inkambi hakora ARC uno munsi bahinduye itwara niyo yagerageza gufasha mu vyerekeye ubuvuzi. Ico gihe abantu bavurirwa mu matente byari bigoye bakira abantu bakeyo ariko rero muri 2016 haciye havuka centre de santé yindi ya kabiri yo muri Save the Children. Uno munsi zikaba zikora ari zibiri. Rero ama centre de santé yarubatswe, tente zaravuyemwo, abaganga barongerezwa, abana bato baravuzwa, barafise ingene babakurikirana, abakuze uko nyene. Uretse n'ivyo hariho ama programme ahoraza yo kuvuza abagwaye amaso nko muri handicap, ugasanga babarungika Kabgayi kugira ngo baje kwivuza. Gusa hariho byinshi twogenda tunasubira tukavuga iyo umuntu bamuvuriye muri centre de santé Mahama ya mbere na Mahama ya kabiri hari igihe usanga nyene bishoye kugorana bagaca bamurungika kuvuza bwo hanze inkambi bitaro bya Kirehe, kandi Kirehe naho hari igihe usanga babonye ari ingwara ikomeye baca bamurungika i Kigali muri CHK hamwe ni Kanombe Mengo na Kibungo, abantu barabarungikayo kugira ngo baje kwivuza. Gusa hagiye habamwo utugorane tumwe n'utundi kuvyerekeye nyene kurungika abantu kuvuzwa aho tuvuze kubera kumbure uburyo hasere yagenda itanga bivanye n'ubukene kumbure hirya no hino mu mahera babarondeye y'amabishi. Rero mu ncamake ntaco twogaya tuvuze umeze neza, ariko kucerekeye ama transfert bashoboye kongereza ubwo buryo kugira ngo abantu bashobore kuja kwivuza byo byiza cyane. Nuko nshuti bagenzi namwe bakunzi ba RPA nino kuri no nkuru aya makuru yacu no munsi arangiriye ko ndashimiye mwese mwafasha kanya kanyu ko kudutega amatwi. Ndashimiye bagenzanje bo mu buhinga bw'ivyuma no mu gisata cyo kwegeranya amakuru nkaba ndabakengurukiye bose bakoze ibishoboka kugira amakuru abashikire. Nkaba rero ndabifurije kubandanya muroranirwa mu vyanyu no mu banyu. Ayandi makuru tukazoyabashikiriza ku munsi wejo nk'aya makuru.